aza kuvamo batatu ba mbere. Uwa mbere aza gutahukana imiliyoni zingahe? Imwe, zibiri, zitatu. Uwa kabiri aza gutahukana imiliyoni zingahe? Imwe, zibiri. Uwa gatatu umuliyoni w'amafaranga mo. Atubamenyesha yuko wewe uri ngaha ego. Ushatse kuvuga umuliyoni w'amafaranga ukavuga neza. Ukivuga ngo iraki ijana. Numva iraki imwe, iraki ibiri, iraki itatu. President de la diaspora avuze ati sije norengana turekana amavubi ifoto. Atireka zino nkingi zimbona bizo zimbona kazoza n'abavumbi ifoto. Merci beaucoup. Turashobora gusubiza ibicapo bya message yatanze ku ifoto yiwe. Impano byanje ningabire ku Burundi. Muhere ku izina. Nitwa Niyonkuru James. Ha murabona iki gicapo cy'abantu bafatanya amaboko cyerekana ubumwe aho uzosanga bariko baravugana ivyerekeye byo guhindura ingendo n'inyifato bimwe byo kurwanya igiturire Uburundi kumbona kazoza y'imwaka 2040 aho tuzosanga hari amahinguriro kugira bahingure ivyimburwa byavuye mu burimyi n'ubworozi. Amatara n'amazi bizoba ari byinshi. Ibyo navyo bizotuma dushika mu mbona kazoza ya 2060 aho tuzokwisanga dufise amazu agezweho, amabarabara yo hejuru, amabiro akomeye. Nkuko mubibona ngaha hariho banki ngaha, ibirerekana yuko urucuruzwa ruzoba rumeze neza muri 2060. Aya bambaye imyambaro y'akazi biraboneka ko bazoba hariho ibikorwa byo mu mabiro bikomeye cyane byerekana ko igihugu kizoba cyateye imbere muri 2060. Murakoze. Ndimbona kazoza ndingimba igicapo cyanje ndakibasigurira uku jebwa bena gikoze su forme ya logo ikintu kivuga byinshi mugabo ari ibintu bikeye. Aha ikarata y'u Burundi iri muri globe terrestre. Urabona ko ikarata y'u Burundi ni nini, ni hafi tuwakara ya terrestre. Kuvuga u Burundi ni dominance, ni na ikibanza u Burundi paraporo y'ibihugu byose. Mu bisigura yuko u Burundi nawushize imbere mu bihugu byose. Hejuru murabona amakarata amacouleur rouge vert blanc, amacouleur y'igihugu. Aba murabona igitabo kiri ngaha anye kiri muri gotara. Itara muraribona ngaha anye n'urumuri gwerekana gutera imbere iri ni ampule imurikira ibindi bihugu byose. Hama ngaha anye iki gitabo nacyo cyerekana muri ya slogan. Murakoze. Murakoze. Anje banyitwa Butoyi Frank. Urabona nagerageje gucapa ukuboko gufumbase kandi ntushobora gufumbata ukuboko tera ingumwe haba kirume. Bisaba yuko intoki zitanu zikwira kubera ugire ubumwe bwo gufumbata mukagira umwe kugira mushike kwihangira. Hama nagerageje gucapa ati ukuboko ari gufumbase iki, ukuboko gufumbase micro uzodushikana kuri igihangiro twihaye mu 2026 na 2060. Niwe wa muririmbyi, niwe munyeshuri wize amashuri yo kubaka, niwe wa mutimbo, niwe wa mubumbyi, niwe wa munyeshure, niwe wa mucasti, niwe umuntu uvuze umuduri. Tugaragaza impano zacu ngaha nyine mu Burundi. Hama gerageje guhuza idese yanje hamwe n'iciyumviro cy'ihiganwa guhindura ingendo. Ndashatse kwerekana Maratiste uko mubana na chafye. Hama ruganda basikurire kino gicapo canje. Ubona ko gizwe n'ibintu bitari bike. Hariho ibiganza, hariho n'ikindi kintu mubona ngaha iri nirigi. Mbona yakazoza rero yacu je nayifashe nkiriki. Kandi mu wese mubari ngaha ndamutumiriye tuyifate nkiriki. Irigi turazi ko ari ikintu tuba twitezemwo ikintu gikomeye, umuswi. Ibyo rigi rero niyo 2040
na 2060 ntimatima urabona ko biri mu ntimatima y'iryo riki umwe wese rero ibi biganza ntere kuri biganza aba indongozi zacu murazi ko izo zidushigikiye mbere zadutumiriye no ku n'iryo hangiro kurishikira ubumwe ubumenyi impano ingabire ku Burundi atunga imana byose murabona aha anye nashizeho abantu b'abanebwe n'abantu basabiriza abantu rero ntishobora gutera imbere mu Burundi tukibafise bahindura ingendo murabona aha anye nashatse umurimyi amafaranga aramukurikira ngaya kandi arajyana muri kopeke kugira ngo yiteze imbere nawe ushobora gutera imbere atabika amahera atagira abika kuko niho n'amahera yiwe afise intuze umutekano hanye umuntu yaciye ajya mu bandi barimira hamwe ahanye uyateye igiti nico cerekana iterambere na bitadukikije twabifise nta terambere twaba dufise ahanye hariho abatanga amakori ya ubere twishiremo yuko gutanga amakori ya ubere nico kizodushikana ku iterambere ahanye nerekanye amaboko afise ariko atanga igiturire Anita Charline yo kwizera icapo canje cerekana uruhande rumwe cerekana ahantu hameze nabi hari umwanda hari intuze y'ihinguriro riko rironona isi ronona ibidukikije hano naho ngaca herekana abantu babiri n'undi wa gatatu bwerekana yuko bafatanye mu maboko bashaka kugira ubumwe kugira bagire intambwe yo gushika mu iterambere uyu umwe arayambaye itaburiya yera afise na mikro itaburiya yera yerekana ubumenyi mikro nayo yerekana ko ashoboye no impande y'ubwo bumenyi bwo mw'ishure ashoboye no kugira impano ziwe gatera imbere n'ubu nyene mu ntoki afise penso yo gucapa agacapisho nawe nyene byerekana ko afise impano ngaha rero bashitse mu iterambere aho ibyo akwiye gukora uyu nawe wundi mubona ngaha anye yariko arafasha wunye ari muzi nk'uko aho turi hariho abari hejuru yacu bategerezwa kudufasha ariyo mpamvu ariko afise uwunye umugozi ariko arawudugirako hano naho tuzoba tugeze muri 2040 twese dushize hamwe tugafashanya tugakora muri 2060 naho twese tugiye hamwe tugafashanya aha tuzoba tugeze murakoze igishapo canje nashatse kugaragaza aha nashatse kwerekana abantu usanga bari ku marigara batazi kumbura mbona kazoza twaba turiko aha nashatse kwerekana ubucuti abantu bariko baragiriranira ubumwe bariko baragiriranira kugira ngo bashobore kuba bokwegana kugira ngo bafashanye kugira ngo dushobore gushika kwembona kazoza y'Uburundi bwacu 2060 dufise inyubakwa nziza nk'izi cyangwa amahinguriro dukoresheje impano zacu mu gufashanya aha nashatse kwerekana ko ngaha bakiri mu buzimire kubera ko kubwaya marigara anariko yagwanya kugira ngo dushike ku iterambere murakoze y'imbonoka zoza iterambere rusa n'ingabire ku Burundi kuri iki gicapo noca ku mayange tunashatse kwerekana nerekanye abantu bagera kuri 4 umwe yarakiri hepfo uwundi kunambwira kabiri uwundi ari imbere ariko arabakwega nerekana yuko dushaka iryo terambere tugitanga igiturire nerekana ikamu igiturire byo nivyo gukunda nge bita igiturire nashafye igihugu yuko miryo terambere igihugu cyose ho bariho umuyaga nkuba amatara nerekana amabarabara meza amahinguriro ibibuga n'indege y'igihugu cy'iwacu nerekana mu byo ubworozi nerekana ubworozi bwa kijambere uburimyi dukoresha amamashini mu byo gukingira ibidukikije naho tugacana amagazi arakoze urabona hariko ingazi zitatu ingazi ya gatatu igizwe n'abadiaspora hamwe na leta y'u Burundi bunze umwe mu gutegura imbona kazoza ingazi ya kabiri igizwe n'abarondezi bakazi n'abikorera utwabo
nibo begereye aba diaspora na leta kumbure bashobora gutera intambwe begera ku ngazi ya gatatu kugira ngo dushike kuri iryo hangiro. Ingazi ya nyuma ariyo irepfo igizwe n'abanyeshuri bakiri ku ishuri n'ugwaruka nabonyene twunze ubumwe tuzoshobora gushika kuri iyo mbona kazoza dukwirikiye iryo ragi y'abadiaspora kumwe na leta. Tuca tubona rero igihugu cy'u Burundi cyambitswe urugori. Nitwa Jean Paul Girikushaka, hama mfatiye ku iki gicapo murabona yuko ngaha nacafye abantu bari mu muzingi bafatanye amaboko kandi badasa, bisigura yuko dushize hamwe ivyiyumviro byacu tukarengera ubutandukane bwacu tuzotera imbere. Hama ngaha naho murabona yuko hariho umuntu yari ariko araduka ku ngazi aja ku ishure, bisigura yuko nitwagira ubushakashatsi tuzokubura bishasha. Hama naho nkuko muriko murabibona n'umukinyi ariko arakina umupira, bisigura yuko nitwakina neza tuzoronka amagara meza, urukundo rusasagare. Hama abari batandukanijwe no kuba atari bamwe bazosubiza hamwe, hama turonke igikombe, inkino zitwungira ubumwe. Hama dufatiye ngaha ibi nibikorwa abarundi bategerezwa guherako kugira ngo Burundi butere imbere, harimo kurima n'ukorora kijambere, kwijukira ubuhinga bwa none, kwijukira ubudandaji, kurumbira kwiga imyuga n'ibindi muri mubona ngaho hepfo. Hama dufatiye ngaha